Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo. Kuri mikro muri kumwe na Jewe Diane nini nahazwenge kwashikiriza amakuru tubafitiye uno munsi kuwa mbere tukayahera kuyagezeho ijya nino kwisi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse Diane, muyavugwa hirya no hino tuyahera ku mugabane wa Afrika. Leta za Somalia na Kenya zarumvikanye kugarukana imigenderanire ya kidiplomasiya yatosekaye inyuma y'umubonano wahuje abategetsi b'ivyo bihugu bibiri wabaye ejo ku munsi w'Imana. Intumwa za Kenya zirongowe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Rachel Omamo zaragiranye ibiganiro n'umushikiranganji wa mbere wa Somalia Mohamed Hussein Roble. Amakuru ava mu biro by'umushikiranganji wa mbere muri Somalia avuga ko ivyo bihugu bibanyi bimaze amezi atari make birabana ribi mu migenderanire, byaremeranije kunagura imigenderanire cane cane mu gisata ca kidiplomasiya, ubudandaji n'umutekano. Aya makuru avuga kandi ko perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yaciye atumira umushikiranganji wa mbere wa Somalia kuzogendera Kenya. Mu gihe muri Afrika, Kenya na Somalia biriko biragerageza kunagura imigenderanire, Amerika n'Uburusiya byo bibandanya vyitana ba mwana. Ambasaderi w'Uburusiya muri Leta Zunze za Amerika Anatoly Antonov yavuze ko Amerika yasabye abadiplomati 24 b'Uburusiya kuzova mu gihugu igihe viza zabo zo kuba muri Amerika zizoba zarangije ikiringo cazo mu kwezi kw'icenda. Uburusiya bubivuze inyuma yaho ambasade ya Amerika i Moscow isabiwe kwirukana mu kazi abarusiya barenga 180 bakorera ambasade ya Amerika. Mu makungu kandi, amakungu abandanya ahangayikishwa n'intambara z'urutavanako zibandanya kubica bigacika muri Afghanistan. Imibonano y'intumwa mvamakungu irategekanijwe muri iyi ndwi itanguye muri Qatar, aho amakungu ariko araremera impande zegwa n'intambara muri Afghanistan gusubira ku meza y'ibiganiro kugira bashike ku masezerano yo gusangira ubutegetsi igihugu kitarinze kumanyukamwo ibice. Utu twigoro twa diplomasiya turiko dukorwa mu gihe abatalibani bariko baragura uturere ku rubuga rw'intambara, naho indege za Leta Zunze za Amerika zibandanya zifasha inteko za leta ya Afghanistan. Ahandi havugwa umutekano muke ni muri Nigeria, aho abagabo bitwaje inkoho banyuruje umwenegihugu w'Umuswise inyuma yo kurasa imodokari y'abapolisi bari bamuherekeje kandi bamucungereye umutekano hari muri leta ya Ogun mu bumanuko bushira uburengero, nk'uko igipolisi cabitangaje ejo ku munsi w'Imana. Uwo mwenegihugu w'Umuswise hamwe n'uwundi bari kumwe batwaye ku munsi wa gatandatu bari kwibarabara rya Ibese Itori, nk'uko umuvugizi w'igipolisi Abimbola Oyeyemi yabibwiye itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP. Muri Afrika kandi, ariko mu gisata c'amagara y'abantu, Malawi yarakiriye umuce wa mbere w'incansho za COVID-19 z'ihinguriro ry'imiti ry'Abanyamerika Johnson & Johnson. Ni impano yatanzwe na Leta Zunze za Amerika ibicishije mu mugambi wiswe COVAX ugamije kugabanganya ku rugero rumwe incansho za COVID-19 ku isi. Izo ncansho 32,000 zashitse haheze indwi nkeyi, Malawi itangaje ko izotangura gucandaga bene gihugu bayo COVID-19 mu twigoro two kubakingira muri iki gihe abandura biyongera mu gihugu. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Bumbize Kandogo Chiponda yavuze ko inkingo z'ihinguriro ry'Abongereza AstraZeneca zariko zirakoreshwa zaheze. Izi ncansho Malawi yakiriye ziciye zishikana ku zingana 850 zimaze gutangwa mu mugambi wa COVAX muri ico gihugu.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Haya n'ayandi nibutsa abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ashaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu. Nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda dusamiranira na FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru z'igice ca kabiri c'amakuru agiye kwibanda mu karere k'ibiyaga bigari. Igisirikare c'u Rwanda n'ica Mozambique vyarayemeje ko vyigaruriye igisagara ca Mocimboa da Praia gifatwa nk'icicaro gikuru c'abarwanyi bivugwa ko bakorana n'intagondwa zitirira idini rya Islam muri Mozambique. Ni umujyi ukomeye intagondwa zari zarafashe barawisa wabo umujyi wabo ari naho bapangiraga ibikorwa byose by'intambara. Ubwo baza kuba bakaze nk'inyeshyamba nyine badafite aho bajya. Uyu ni Colonel Ronald Gwivanga avugira igisirikare c'u Rwanda RDF mu mpfunyapfunyo. Hino nkuru co kimwe n'iyurunani rw'amahinguriro mu Burundi rusaba leta guhagurukira ibiturire rwemeza ko bizingamitse ico gisata. Turazirambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Igisirikare c'u Rwanda n'ica Mozambique vyemeza ko vyaraye vyigaruriye igisagara ca Mocimboa da Praia gifatwa nk'icicaro gikuru c'abarwanyi bivuga ko bakorana n'intagondwa zitirira idini rya Islam. Mu kiganiro Colonel Ronald Gwivanga avugira igisirikare c'u Rwanda RDF amaze kumpa yasiguriye ikigiye gukurikira hamwe n'ico ukubohoza iki gisagara bisigura mu rugamba u Rwanda rurimo muri Mozambique. Ni umujyi ukomeye cyane wari ufashe runini ku nyeshyamba ku buryo bawutakaje uyu munsi bakaba nta handi hantu basigaje. Imijyi twari twaravuze yose barayitakaje, bari basigaje uyu mujyi rero niwo wa nyuma mu mijyi bari bafite. Ubwo rero turasa naho tugiye gutangira operation twise security operation. Ni ukuvuga ngo ni operation yo gukora umutekano mu bice byose tumaze iminsi dukoreramo. Operation kiri bukurikireho no gukomeza dukora izo operation nk'uko nabibabwiye. Muretse iki gisagara muvuze ko mwaraye mubohoje, ibindi mwabohoje bingana gute kuva mukija muri Mozambique ukwezi kuraheze? Twabohoje imijyi iri mu karere ka Palma, twahera kuri Afungi ahari basi yakorerwagamo abafaransa bo muri Total, turakomeza tumanuka hepfo dufata imijyi Zambia kugeza nyine muri uwo mujyi wa Mocimboa da Praia. Ahagana hepfo district ya Mocimboa da Praia hari umujyi wa Mueda, aho twahereye turamanuka tujya ahitwa Wase, tuva Wase tujya ahitwa Mumu, tuva Mumu tujya ahitwa Mutotwe, twahafashe ejobundi dufata ahitwa Manira. Icyo gikundi kirongera nanone gihura n'igikundi cyavaga ruguru muri axis ya Palma, bahurira mu mujyi barawufata. Uwo mujyi rero ni umujyi ukomeye intagondwa zari zarafashe zarawise wabo umujyi wabo ari naho bapangiraga ibikorwa byose by'intambara. Ubwo bawutakaje rero ubwo baza kuba bakaze nk'inyeshyamba nyine badafite aho bajya, aho bakorera nta birindiro bazaba bafite. Mbega iyo muvuga intagondwa muhanganye n'abandi n'aba Al-Shabaab ni bande muhanganye neza na neza? Bita Al-Shabaab ariko bakaba bafite connection n'ahitwa ISIL, ariko urebye izina ryabo yitwa Ansar al-Sunnah. Ni igikundi nyine cyo muri Mozambique ariko gifatanyije n'izo ntagondwa zo hanze. Ego mukanya marimo biciye ku masonga muri make muvuga yuko ubu ko uyo muji bafata nk'ikirindiro cabo mu wigaruriye mwawubohoje, igica gikurikira ari ukugarukana amahoro. Nukuvuga ko ingabo zose z'u Rwanda uko zagiye muri Mozambique zigumayo canke ari abaca batahuka ko ikivi cabatwaye gisa nk'igikupiro? Twiyemeje gukora ibintu byinshi, harimo gukora izo operation turangije, ariko twiyemeje ko tuzubaka neza, tuzafatanya n'ingabo
Mozambique kubaka inzego zabo. So hari akazi karacyariho. So ubwo rero ubwo turangije iyi fazi turi buhite tujya muri fazi yo gufatanya nabo kubungabunga umutekano no kubaka inzego z'igisirikare kugira ngo zishobore guhangana neza n'iki kibazo kiramutse cyongeye kuba. Ni igikorwa mwibaza yuko kizomara igihe kingana gute ico gikorwa ca kabiri mutandukiye? Biragoye kugira ngo dutese igihe turi bumare turi muri icyo gikorwa, ariko turaza kureba uko ibintu bigenda. Ngira ngo wabonye ko irya mbere ryamaze hafi y'ukwezi kumwe, ubwo n'ibindi tuzagera tureba uko ubushobozi bugenda bwiyongera. Hanyuma abasirikare u Rwanda rwatwaye muri Mozambique kuva mukija gufatikanya n'umuryango wa SADC n'ibindi bihugu bitandukanye bigize uwo muryango ariko ari 16 ku Rwanda. Ku ruhande rwanyu baracakwiye abasirikare, hari abamaze kwasiga ubuzima hariya muri Mozambique? Abamaze kwasiga ubuzima nta n'umwe ndumva, ariko hari abari mu bitaro barashwe, ariko ibyo bibaho mu ntambara. Ariko sindakurikirana neza ngo menye niba hari ufite ibibazo bikomeye byatuma wenda hasiga n'ubuzima, ariko ibyo turaza kubona raporo. Abo muvuga bari mu bitaro bangana gute? Umubare ntabwo nkuzi, ariko ndacyakurikirana ngo nitubona umubare buriya tuzanyabwira. Ku ruhande rw'intagondwa izo mwashoboye gutuza zo murazi ibitigiri byabo abahasize ubuzima bo hari abo muzi? Intagondwa ni nyinshi zahasize ubuzima, ariko nanone tugiye guperesiza twababwira abo twiboneye n'amaso yacu. Twatangaje 14, ejo bundi tutangaza abandi 30, hari n'igihe twatangaje 70, ariko ikigaragara ni uko ari benshi kuruta aho ngabo. Aho twahereye mu mijyi yose ntabwo baba baratakaje bariya bose, kuko kugira ngo wake umuntu umujyi haba harimo imirwano ikaze cyane. Ronald Gwivanga muvugira igisirikare cy'u Rwanda RDF mu mpfunyapfunyo, tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika. Murakoze. Ino nkuru mushobora kuyisanga mu nyandiko kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Tukiri mu gisata c'umutekano, igisata ca Kongo naco gitangaza ko cishe abarwanyi 6 ba Mayimayi Buhirwa mu bari bamaze igihe kirekire bateza umutekano muke mu kwica abantu, kubanyuruza ndetse no kubiba amafaranga babasanze mu kiyaya ca Rusizi kiri muri territoire ya Uvira intara ya Kivu y'Epfo. Ibindi kuri no nkuru tubaza mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari Uvira. Mwitangaza igisirikare cya Kongo gikorera muri secteur opérationnel Sokorade cyashize hanze ku gicamunsi cyo kuri kino cyumweru kivuga yuko cyarayicisha abagwanyi 6 ba Mayimayi Buhirwa bakoreraga hitwa Rudaga, Ruhoko na Kanga ho muri lokalite ya Rubirizi iri mu kibaya cya Rusizi. Muri iri tangazo ry'ingabo za Kongo ijwi rya Amerika rifitiye kopi rigaragaza kandi ko aba bagwanyi ba Mayimayi barasiwe mu bitero bagabweho na regime ya FARDC mu 334 ikorera mu Ruvunge, aho abagwanyi 6 bahasize ubuzima ndetse n'ibikoresho birimo imbunda imwe ya SMG ndetse n'indi ya RPG hamwe n'amasasu n'amabomba. Gusa igisirikare cya Kongo kivuga yuko nta musirikare cyapfushije cyangwa se ngo gikomerekeshe muri iyo migwano. Umwami gakondo w'ikibaya cya Rusizi nije imbere Richard avuga yuko kuba FARDC yishe abagwanyi ba Mayimayi Buhirwa ari inkuru nziza kuri bo, kuko bari babujije amahoro abatuye ikibaya cya Rusizi ndetse n'abagenzi bakoreshaga ibarabara rikuru ry'igihugu ryavaga Bukavu rigana Uvira. Twaraga abantu mu ishyamba kugira ngo bamuha amafaranga abo bantu babone kugaruka. Hari abagarutse, hari abo yishe, donc bitewe nyene n'ukuntu amafaranga yoba angana. Nibamuha make arica akayaya, nibamuha menshi akagarura umuntu ariko amaze gukubitwa cyane. Umva ibingibi bita mu gifaransa ngo coupure de route. Nibyo nabyo yakundaga gukora, guhagarika amamodoka ava Uvira akaja i Bukavu vice versa, akanyagamwo abantu ibyabo, amafaranga n'ibindi bintu bya valeur, agahita asubira mu gihugu. Bernard Kadogotondo ni perezida wa societe civile mu kibaya cya Rusizi, nawe yemeza yuko kuba FARDC yishe abagwanyi ba Mayimayi Buhirwa ariyo gushimigwa, kuko amakosa abo bagwanyi bakora yo kwica abantu, kubanyaga ibyabo ndetse no kubashimuta atabarika. Bamwe mu batuye ikibaya cya Rusizi bavuga yuko bashobora kubona agahenge k'amahoro
nyuma y'aho FARDC yiciye aba bagwanyi ba Mayimayi Buhirwa Rusumbazayirwa n'umwe mu baturage batuye ku Bwegera. Kubera uko abaturage bari babahiyeho kubwoba kubera ura mu Mayimayi yabatega mu mayira, nta muturage yagendaga yisanzuye, bagendaga bafite ubwoba bwinshi. Ikindi aho baragira abaturage ntabwo bari bakiharagira, aho bahinga ntibahahinga, kuvuga ngo baje guhinga nuko bagenda ari groupe, kandi urumva ntabwo byashoboka buri munsi, cyangwa bakabona abantu babaherekeza nk'abasirikare bakabatwara bakageza mu mirima bagahinga, hanyuma urumva akazi kabo ntibagakora neza nk'uko bikwiriye. Muri icyo gihe rero ndibaza kuba iriya groupe arme iri hariya babaye bayinetralize ikarangira, abaturage bazidegenza bazakora imirimo yabo neza. Igisirikare cya Kongo kigabye ibitero kuri aba bagwanyi bo Mayimayi nyuma yaho umuyobozi w'akarere ka gatatu cy'igisirikare atangarije yuko bagiye gutangiza urugamba ku mitwe yitwaje ibigwanisho iri mu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga nidashira ibigwanisho hasi. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika Uvira Mutara Kivuye. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nane uce ku masonga nkitangura mu Burundi kuva ku itariki ya 2026 gushika ku ya 2028 z'uku kwezi kwa munani hazotunganywa ihayanishwa karuhariwe y'ibidandazwa bikorerwa muri ico gihugu giswe Made in Burundi. Ihayanishwa rizobera ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Urunani rw'amahinguriro muri ico gihugu rurashima intambwe rugeze ko mu iterambere, ariko rugasaba rushimitse leta y'u Burundi gushira umwete mu kurwanya ibiturire bibangamiye ico gisata no korohereza abanyamitahe mva makungu. Reka ibindi bibandanywe na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru. Ubushikiranganje bw'ikigega ca leta buvuga ko igisata c'amahinguriro giterera ibice biri munsi ya 5% ku mwaka mu butunzi bw'igihugu. Olivier Suguru atwara urunani ruhuza abafise amahinguriro yemeza ko ubwo rugero atari ruto agereranije naho batanguriye gukorera hamwe. Abo bagwizatunga bariko barategura ihayanishwa ry'ibikorerwa mu Burundi Made in Burundi ry'iminsi 3 rezoba mu mpera zo ku kwezi k'umunani kuva itariki 26 gushika itariki 28. Mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru i Bujumbura mu gutanguza ibikorwa by'iryo hayanishwa, Olivier Suguru aserukira abafise amahinguriro arashima ko leta imaze kwerekana twigoro tugaragaza ko gitaho ico gisata. Twashaka gushimira cyane leta y'u Burundi, cyane ibanki ya Republika y'Igihugu iyo yashoboye gushiraho igisata gishobora gutanga amakedo badasabye inyungu z'umurengera yo guteza imbere ibisata by'amahinguriro cyo n'ibisata by'ubutunzi. Ni kugira ngo dushobore kugira amahinguriro afise ingufu nyinshi, dushobora kongereza umwimbu, tukaronka umwimbu usigara mu gihugu n'umwimbu dushobora gushora hanze kugira amafaranga y'agaciro ashobore kuboneka. Ejo